Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere Ruhuhuma 2024 umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo aherekejwe n'umunyamabanga ntunganya bisata ajeje kwigisha akarangamutima no kwinjiza abanywanyi bashasha mu mugambo CNDD FDD Emery Landry Nyandwi yazindutse agendera abagumyabanga bo muri zone Mugogo ya commune Shombo mu ntara ya Gitega. Ubwo rugendo rukaba ruri muri ya ntumbero yo gusanga ku kivi indongozi nshasha ziherutse kwizegwa ngo zirongora umugambo CNDD FDD ku rwego rw'amazone mu gihugu cose no kuganira n'abagumyabanga baherutse kuronswa inyigisho ku mitumba. Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yasavye abo bizewe ngo barongore umugambo CNDD FDD muri zone kuba akarorero mu kwitorarika abagumyabanga bose nk'abavukanyi n'abavyeyi hamwe no kwiyegereza uwe wese atarashika mu mugambo CNDD FDD. Mubandanye rero mu bindongozi nziza mwicishe bugufi mukunde amutwara mujejwe abagumyabanga bose makunde mwicishe bugufi ntimugare mumenye yuko abagumyabanga ni ba papa ni ba mama ni ba sogokuru ni ba nyogokuru ni ba senge ni ba marume nabavyara nabishwa mubakunde abatari mu mugambwe nimba bariho umengo hariho umucaye babiri sivyo none mubakunde mufashanye imanza ntihagire uwo mwinuba mu karimi kanyu mu kanwa kanyu hame hava ijambo ryiza ntihagire igitutsi ijambo ribi muvuga nta gusenga Imana ngo ngiratukane Imana ibahezagiye. Nyeniteka yamenyesheje ko umugambo CNDD FDD wateguye inyigisho z'ibiswi vy'inkona kugira ngo abana bakure bakerebutse bakunda igihugu n'ibikorwa bashoboye kwipangira imigambi y'iterambere kandi bafise imbona kazoza. Ibiswi vy'inkona mu misi za mu kwezi kwindwi n'abazotangura kwiga kuva ku myaka 10 kuduga. Ibiswi vy'inkona kwiga umugambo kabigisha turakeneye kubona abana bacu ibiswi vy'inkona bikerebutse ibiswi vy'inkona bifite indero byubaha abavyeyi bikubaha abakurira ibiswi vy'inkona bikunda ibikogwa umwana agakura akunda ibikogwa umwana agakura afise icibare afise ikivi ciwe afise ivoka yiwe abuzovya ati mama ivoka ni gwanje ni yera uzonshorere umbikira amahera. Tuhakeneye kubona umwana akunda ibikogwa tuhakeneye kubona umwana kabisa ashobora kugira imbono yiyaje akiri muto ajya mwana afise imyaka 10 11 12 akavuga ati mama je nzomudogiteri nzovura abantu ko ndabona umengo baragwaye umwana akavuga akiri kati nzomumusoda nzomumupolisi tugatanga kubigisha kugira imbono bakiri bato tukabigisha gukunda igihugu abana bagakura gukunda igihugu. Yasozereye ahanura gukingira ibidukikije mu gutera ibiti na cane ibibana n'indimo nk'igiti civoka kuko amavoka ari igitegwa njabuka amazi kizokwinjiza amafaranga mva makungu. Dufashe yuko mu Burundi turi miliyoni 12 mu rugo hariyo umumama n'umupapa n'abana bane turi ngo imiliyoni 2 ducana umugwi w'inkwi ku munsi umuganda w'inkwi ku munsi ducana imiganda imiliyoni 2 ku munsi umwe ku mwaka ducana imiganda imiliyoni 730 none izo nkwi ibyo biti turabitera nimba tutabitera ntimona ko mu myaka iza azora ubugaragwa none baso abana bazodukomokako abuzukuru bazobaho gute basogokuru bavuga bati tugwanira Burundi nabuzukuruza netwige tuko turagwana nabuzukuruza biwacu duhonije ibiti ntimona yuko ibiti bihonye hazacaza ubugaragwa imvura ntizogwa hacaza ubugaragwa haje ubugaragwa amazi ashakama amazi akamye ubuzima cyo buhagarara kuko amazi n'ubuzima ntimona yuko tutegeza kuvugana tugahindura nyene tubaye twavuga tuti umuntu wese natera igiti nimba igiti ufumutera hasi civoka mugakiba giti kuko ivoka yoyo misiza ni gitegwa jabuka amazi murabizi mwigabo ngaha murazi ko yadandaza kwa Tanzania. Indi Mugogo